kandi bamaze kuza kenshi ndi kubera tubarondera se kubera baturondera rero ntabwo bambwira abantu naho muri pisine yuko mu barondeye abantu bazoza nico bakora kandi abantu barisha amafaranga muri oje nabo bakarihisha kubera kuriha de geste qui sauve des vies ndazi n'ibindi muriha bidasova de vies zimene rero abo bantu mushatse no kubariha no byo babiri n'imo bariho niyumve ko Alain Olivier alias Mfungura abantu mumenyereza wo muri football yigeze gushika mu Burundi muri CAN abandanya imirimo yanje kandi numvise ko imana z'imirimo yanje muri Interstar equipe yo ngare Bujumbura abanumvise ko ufitaniye imigenderanire Federation ya Football Burundi abandi muri ambabari ufitaniye imigenderanire myiza je cyari gisabo urabona ko dufitaniye imigenderanire myiza mwatubwiye premier secours bamaze gutwisha kenshi mugabo baca hejuru no hejuru mugabo nabonye hariho ro materiel mushobora kuba proposa zodufasha ku bibuga bitandukanye kugira n'abakinyi bacu ivyo batarose ndazi ko biciye kuri mwebwe bukaba propose ndazi ijasi bamwe kandi n'ivyo dufasha gose byo bavyiza hanyuma ikindi mu byo mwavuze byinshi natwe twaragize sanganye nuko babonye ifuwe gusa natwe ari umukinyi yitwa Papi Fati yigeze kwitaba Imana gutyo nyene me icyagiye ico gihe twari kumwe na docteur twari dufite match ya Namibi arambwira ati nawe urashobora kumusoma izova kungene ubibonye ari docteur Ndirabaje apana desine n'undi docteur filme docteur film yarigeze kwenda gukora muri société Umusha turagende yabibwiye dutse muri Namibi turakina akona gaciyemo arashobora kubinyereka ingene bashobora kumureanima kuko yarafise ingorane yarashobora kwihagarika mu kumureanima agaca garuka alafi no muri equipe bambwira ati we hagarika ntibikunze gukina mugabo malezi magiye muri Malawi kubera batari babizi yahitavye Imana mwakirahari aho karagaciyemo hanyuma cyo nashaka cyane muri education yacu ibintu byo gufungura mu bakino mwavuze le premier secours jengene ndavyumva premier secours ni wowe nyene kuvyufungura premier secours ni wowe nyene hari twaro ndigeze kumbwira sini docteur mugabo yarabiye ati ubonye umuntu agira afatwe na AVC aho muramu muco sindabibetiza neza uzofushuva tugwembe umuca akantuze nk'akarasago ava amaraso mu birashoboka ni point d'interrogation ndapi bamwana aravyumvise hanyuma ikindi navuze mu byo gufungura naca mvuga muri le premier secours ko twaravyize n'ushobora kuvangukira sinzi rero hari ikintu batubwiye ko ico gihe harayizigiye navyigiye mu gusha bambwiye ati ifogo muza murahindura le premier secours abaganga bacu acasimbira ko akagorora akavunagura batubwiye twanza kureka umuntu akiyumva hababara mugatwe bw'ubonye umuntu aguye hasi ucushika uhena ugaragura utamu ni Dr Armand Nkurunziza vice-doyen de la faculté de médecine à l'université de Ngozi. Ikibazo ca mbere cerekeye Dr Anise mu kigo yagize yakweretse yuko mu banyeshure bariko barakora imyimenyerezo yuko ubumenyi mu vyi jewe nitwa Salvatore Komanenge maître nagere kuri attaque sportive n'umwigisha muri secondaire yigisha kuri nanonanitse jewe nagomba gushima kuko iminsi maze nkora akazi ni myinshi mugabo icigwa nk'iki naco nari bwaronka naho usanga naravyize kandi abikora imisi yose hariho watubariye yuko mu myaka ine baba bakwiye ko canke itatu tunagumura rero iki ni ikintu cyo gushima kandi muze mu kibandanye no mu bitabo bya sport et santé muri secondaire
barashizemo ibya progress kuri mugabo birimo utuntu duke cyane yarishimye ibyo rero biraza nko bifata ko amanota hanyuma ikibazo cyanje nagomba gucerekeza kuri Dr. Anse adusiguriye neza effet de la course sur le sport umuntu yaborewe agasimbira muri piscine wicara mushikira tugira amahoro. Ndezero Jacqueline ndi umucoach wa equipe féminine ya football hama narifise utubazo tubiri akabazo kanje ka mbere kerekeye kuri importance ya premier secours dans le cadre de sport twabonye ifoto hajya umuntu yafashwe hama ara premier secours yaza kugira secours mugabo rero uwariko aratwigisha yavuze byose yaba rythme bwabo nyuma naciye mbona umengo rythme n'imiziki n'abatwebwe bakoca turakoca muri terrain ubu yava de musique est-ce que c'est obligatoire habemo banatwima uje abichakali nacho naonye walikuwa representa historique ya twelese bikorwa kwa Rujitanga ikibazo naisha kuwaza ni critère d'éligibilité ni yahe kugira umuntu aronke ibyo kwa Rujitanga. Mazina naitwa Dr. Jean Kumama nkaba ndongoye département d'anesthésie et nutrition à l'université Sport d'Afrique nkaba naserukiye université Sport d'Afrique ndafise ikibazo ntumbereza kwa muganga Anse mwatubariye ibyigwa mwakoze ku ma université atandukanye ya Université Bugombi na Ngozi na Université Sport d'Afrique kandi ibyigwa byanyu mukaba mwari mwabitumbereje ku banyeshure bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu kandi tukaba tuzi neza ko abanyeshuri bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu muri formation bariga amakuru amwe ajyanye n'ibya sécurisme amaswe de secours pour les patients en danger. Ikibazo rero ndaza ni mbega hari ama ressources matérielles mu prekoniza guha iyo migwi y'abanyeshuri kugira ngo barenforce les capacités cyangwa se ko mu gihe habaye ikibazo cy'umwe muri bo ashobora nko kugwa kuko kenshi turakunda kubona reka z'abagwa ansercope mbega hari des ressources matérielles mu prekoniza kugira ngo muhe abo banyeshuri kugira ngo une fois bibafashe kugira les soins de secours d'urgence en premier lieu. Mbega ni igiki cya kabiri mwiyumvira gufasha iyindi migwi itari y'abanyeshuri bari mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo mu gihe habaye ikibazo ibihe by'amanyamugigima kenshi dukunda kubona ko hariho benshi bagwa bagatemba bakavunika mbega hari icyo mutegekanya kuri ibyo bigo by'amashuri usanga bifite abanyeshuri benshi muzobakorera kugira ngo inifwa habaye ibibazo nk'ibyo abatabarwa baronka premier secours bashobore gutabara umwanya ukwiriye murakoze. Ajoreto nodoni muzevos Maître nageur secrétaire à la Soussedini et professeur d'éducation physique et sportive. Nk'uko rero bacu hari icyo bazevotse cyerekeye massage cardiaque ku muntu yagize ari cardiaque aryowe n'akazi kinini avuze ko kwiteye sinagisubiyemo birebire. Icyo ni ikibazo twebwe twaba turiko turahura kuko aho dukoresha benshi baba bize ibiro 100 kandi bafite imyaka irengeye. Hanyuma nagomba muduhe umuco kuko wabona massage cardiaque ko ziba infection ufukamye aho ibyo turabikoresha muga turakeneye kumenya ubugezo rego umuntu ko yahembutse gute rero turabikoresha ku bantu bafite asphyxie ari umuntu afunga ipe ku mwanya muri mu mazi turashobora kubikoresha ukabona ufashe izuba ukagira massage ukabona ko hariho transport ukoresheje ugasubira reka ku bantu rero turi kumwe ngaha turabona ko dufite abantu batandukanye wari ukwiye ko umuntu waba umuco
bibye massage cardiaque kugira flexion kangahe gusuzuma gute ko umuntu yarekonze kuri exercice ariko yamufashije. Ikibazo gira kabiri urabona n'abantu bava mu mayipogisi cyane nawe twakeneye utu exercice dushobora kubafasha kwa abandi batanabizi na hypertension cyo kintu ukunda gukarira abantu bakagira malaise kubatabizi rero muraduha umuco kugira kompletane murakoze. Umwanya ni umwanya wa eshanje, umwanya wo kuganira saba bari mbere bonyine bishyura ngaha muri sare turafise deja abantu batandukanye, turafise abahinga mu by'ubutabazi bwa mbere muri Croix-Rouge y'Uburundi, turafise Dr Desire n'abandi ba intervenant bya premier secours. Nibaza yuko aho ntaza gushika batakwashikira juste pour biso compléter kugira ngo dufashanye gutahura meze nk'ubwira ko rero ku kibazo cya mbere kinyerekeye ni cha Dr Armand. Dr Armand yavuze ati ku byerekeye ikigwa twaberetse ku byerekeye ubutabazi bwa mbere mwabonye by'ukuri ko bigaragara yuko urugezo cyangwa niveau de connaissance y'ubutabazi bwa mbere mu banyeshuri mu baganga b'ejo ni ruri hasi rwose. Ikibituma mwakibonye mwese muri kijya kigwa ni uko atanyigisho cy'ubutabazi bwa mbere zihari muri za kaminuza, muri systeme d'education, muri curriculum académique yacu zihari ubu gushika uyu munsi nta ma séance de premier secours arimo. Nibaza ko n'igihe iyo etide yaje habona muri kaminuza y'Uburundi kimwe mu byasabwe kwari uko hokwigwa ukuntu inyigisho nk'izi zoba integre muri formation y'abaganga b'ejo. Ariko kandi mbere yuko ibyo bishika imiryango iruguruye muri Croix-Rouge nk'abari mu by'ubutabazi bwa mbere barashobora gutanga les pistes d'orientation mu byerekeye ukuntu izo nyigisho zoba ziraboneka mu kurindira n'uko ngira ngo ziba integre muri kisisi académique. Rero aho yavuze ati muri Université de Ngozi baraduhaye ikaze niyo swafunye twashaka ufite twashaka kwensita iyo nyota yanyu yo gushaka ku bintu by'ubutabazi bwa mbere niyo twari dukeneye ko manifesta hanyuma hakacaba kuganira ku byerekeye la suite y'uko byogenda. Nibaza aho naza gushika hariho abashobora kuza gutanga umuco ushimishije. Hanyuma ikindi kibazo kinyerekeye nicabajijwe na intervention ya Salvatore Maître Nageur en tant que sportif. Yavuze ku byerekeye ubutabazi bwa mbere muri école secondaire. Hariho yavuze ko hari udusije dukeya turi mu nyigisho zitangwa muri école secondaire ariko tudashimishije. Nibaza ko nivyo turabizi yuko hariho notion dukeya nta sensibilisation y'ubutabazi bwa mbere, ariko kuri iki novuga je me réserve un peu. Turafise umuhinga mu by'ubutabazi bwa mbere azi cyane rwose comment formation sont organisée n'ibyerekeye ibyo byo kwigisha mu école secondaire. Nibaza ko umwanya niyo bikurashikira Dr Desire araza gutanga umuco ukwiye ku byerekeye inyigisho naho byaba bigeze kugira ngo haboneke inyigisho z'akanovera zikwiye mu by'ubutabazi bwa mbere. Ikindi kibazo mabajije nibaza ko kiza gusaba deba nawe ni hari abaganga benshi hari abaganga benshi c'est pas moi seulement abaganga bose bari kandi baza ko tuza kugira réflexion sur l'effet de l'alcool sur le sport. Naho aussi nibaza ko nkiri ngaho si j'essaie d'anticiper l'alcool à part effet yayo aussi l'effet direct sur le sport nibaza kwiza kungora, ariko ndashobora kuza kugira commentaire si l'alcool dans le cadre général ku byerekeye amagara y'umuntu. Hariho n'uwa gatatu Jacqueline yavuze ku cyerekeye amakritere yo kwacceda ku maserivisi yabonye ari offert à la Croix-Rouge. Nibaza iki gadi araza kugica kivuze ko n'abandi nteretse kuri Dr Jean Dodier yaserukiye Université Espoir d'Afrique. Yavuze ati kuri iki kigwa cyakozwe ku butabazi bwa mbere mu banyeshuri ati mbega hari ibyo twaba dutegeka ati izi nyigisho nk'izi zisanzwe hariho amakuru amwe atangwa muri formation y'abanyeshuri ku byerekeye
gestion canke secours des patients en danger. Ico novuga ngaho nuko kwa muganga ibyo twiga byo twese twize turiga comment sauver, comment gérer les urgences avec le matériel médical. Aho bitandukanye n'ubutabazi bwa mbere nuko twapre na les simples gestes à poser ku muntu indépendamment du matériel médical. Nibaza ko iyo différence, iyo spécificité iri mu premier secours. Le premier secours, je vous donne un exemple. Ubu turi ngaha muri sale, umuntu umwe muri twebwe afite ikibazo cy'amagara cyangwa aranyereye aravunitse, premier secours c'est quoi? J'agis directement. Umuntu aranyereye, je suspecte une entorse, je suspecte une fracture, je fais quoi? Ahandi turi kwa muganga. C'est ça la spécificité du premier secours. Ariko ibyo nza gukoresha ngaha sibyo nokoresha ndi muri cabinet, sibyo nza gukoresha ndi muri service d'urgence kwa muganga. Kubera kwa muganga hariho équipement iri impliqué muri gestion de ces situations. Rero niyo ndiko nshaka kubasigurira itandukaniro riri hagati ya ziriya information turonka muri gestion des urgences kwa muganga comparablement n'ibi bya premier secours. Kuko mugiye gusoma mu mahojeje atandukanye mu bisanzwe premier secours ni phase ya mbere ya médecine d'urgence, ariko ni les gestes zitangwa en dehors de l'hôpital. Hariho les urgences hospitalières kwa muganga, ariko hariho na urgence en dehors de l'hôpital, on fait quoi? C'est ça qu'on donne comme message. Hanyuma kucerekeye le matériel dutanga, chaque fois que tuteguye formation nk'izi, à la fin de la formation bivanye na cible yacu twamaze kuinventorer tukabona les accidents susceptibles de survenir dans cette organisation, on propose aux organisateurs les éléments essentiels du kit de secours, du truc de secours. Hanyuma ivyerekeye ces composantes ari nk'ibishobora kuba trouvé facilement mu pharmacie, bashobora kuza kubigura, ariko kandi iyindi message qui est derrière cette information nuko muri Croix-Rouge hariho aussi un service ivanga canke ishobora gufasha mu vyerekeye abashaka kuacceda à ce matériel de premier secours. Ariko kandi ndashaka kubabwira yuko iyo turiko turigisha ntitubigisha gukoresha materiel, tubigisha beaucoup plus le sens yo kwidebrouiller, le sens de gérer les ressources ziri présentes. Kuko biramaze kugaragara yuko nubwo ufise materiel ni gake l'accident ishika uri hafi ya materiel. Niyo spécificité ya premier secours. Nk'ubu umuntu ari ngaha aragize arrêt cardiaque kwa muganga, il y a toute une liste y'ibintu bakoresha muri réanimation nabyo twe dufise, mais tuca tukwigisha on peut faire quoi pour sauver cette victime. Umuntu aravunitse on peut faire quoi? Umuntu ariko arava amaraso kwa muganga turazi ama système menshi bakoresha pour gérer les hémorragies nabyo dufise niti kwa muganga, mais comme la vie de la personne est en danger, on fait quoi? C'est ça qu'on donne comme message. Et muri ya étude moi on yuko de faire l'exemple de l'arrêt cardiaque, on a bien vu que hariho ibice 50% by'abantu bafa bishwe na arrêt cardiaque kubera babutse assistance, kubera bari kubona batemwe inyora batazi quoi faire en matière ya premier secours. Nibaza ko ego kuri source d'indire nawe nyene hariho ikibazo yabajije Evode yabajije ati yatamye gukenguka avuga ati ibyo kubwira comment savoir si on a réussi iyo uri kuragirira umuntu massage cardiaque. D'abord iyo umuntu uri kuramugira massage cardiaque hari ama indication de faire massage cardiaque, hari ama indication de faire une réanimation. Uri kuragira réanimation hari ama critères de suivi, ama critères de réussite. Amwe mu critères de réussite ni kubona les appareils zabaye touchés zisubiye kuba fonctionnel. Zimwe muri izo appareils zabaye touchés devant l'arrêt cardiaque, c'est bel et bien le cœur. Umutima nturi kuratera kenshi na kenshi biri couplé n'arrêt de la respiration. Donc uri kuragira massage cardiaque ukabona la respiration yabaye retrouvée, ukabona la conscience iragarutse, ukabona umuntu habaye des mouvements zikwerekana yuko habayeho navuga ko amasinye dusivi. Ariko ibi abo muri carrière médicale banyihanganire gato kuko kwa muganga amasinye de réussite ariho, kuko kwa muganga umuntu aba ari sous monitorage, hariho amapareillage akomakomeye atandukanye yerekana l'état de la respiration,
l'état du battement cardiaque, ariko twebwe en dehors y'ivyo on utilise quoi? Ni ibindi ko ndavuga tuza kuronderera muri materiel médical. Mace mubwira ko kandi muvuga ati hariho vyinshi mukeneye kumenya. Navuze by'ukuri iyi atelier c'est pour juste vous sensibiliser, c'est juste pour vous inciter kugira ngo twumve ko umuntu twokwensita inyota muri mwebwe yo kwadera ce service. Sinon muri formation iri complète cyangwa turiko ari session yo kwigisha réanimation, hariho amaphase ko A à Z ya comment on fait une réanimation cardio-pulmonaire. Tukabona ko habaye des pratiques zikwiye pour tout le monde, pour tous les participants. Cyambwira ko niki mwabaje cha hypoglycémie. Malheureusement, dans nos présentations, nous avons aussi l'occasion de kubereka toute la liste des thématiques que tu développes, mais parmi ces thématiques, il y a aussi l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, kuko ni imwe mu accident fréquente akunda gushika, soit bivuye ku nzara ariko kandi bivuye no ku zindi situations pathologiques zitandukanye. Par exemple, je donne un exemple d'un diabétique. Par exemple, un diabétique est sous traitement, ashobora kugira hypoglycémie kubera amadoza ariko ya insuline. Rero nayo nama situation d'urgence kuko beaucoup de diabétiques bagira des morts inopinés, des décès subites, kenshi na kenshi biba bivuye beaucoup plus kwayo ma hypoglycémie. Icyo mvuga ku bibazo byari bilabajewe hari ibyo nagiye transfera amo grand frère Dr Désiré kibaza ko ubu ufise micro imuha. Pour le moment, je suis l'intérimaire de la direction des programmes de la Banque du Congo. Donc, twashaka rero tuganira turi kuruze kuri ibi bariko baraganira et strictement par rapport à ces questions qui sont posées. Alors, ku kintu kijanye d'abord na présent atelier, le but, c'est ça que vous êtes en train aussi de manifester. Ces questions qui sont en train de poser, c'est ça le but même de cet atelier. C'est pour que finalement vous sachiez à la porte du Burundi, au-delà d'entendre une Kotujamori importe pour répondre à l'épidémie, au-delà que nous fassions des préventions et réponses en cas des inondations, au-delà, il y a aussi les CVVA, mais quels sont aussi ces aspects de secours, de surtout avec les premiers secours dans le monde de tous les mots, il y a milieu. Nous sommes et pour le cas présent, c'est le monde sportif. Nous allons tout droit par rapport à certaines questions qui ont été posées. Nous faisons des massages, nous faisons une réanimation cardio-pulmonaire, tout le massage et puis par après, tout le tenez. La personne peut décider d'arrêter de faire le massage cardiaque. Il y a 4 raisons possibles. Et les 4 raisons possibles, la première raison, c'est que le service de secours que vous aviez demandé un peu avant arrive et prenne le relais. Les services de secours prennent le relais parce que avant de démarrer la réanimation cardio-pulmonaire, là, nous activons ce que nous appelons la chaîne de survie. Et la chaîne de survie, ça commence directement, ça commence par la demande de l'aide, et puis par après, c'est le massage qui commence, c'est le défibrillateur qui est utilisé, et puis par après, ce sont les services spécialisés qui arrivent et qui prennent le relais. Ça, c'est la chaîne de survie qui est activée. Et cette chaîne de survie, nous on va écouter déjà, quand les services de secours arrivent, là, ils prennent le relais et vous arrêtez. Ça, c'est un. 2, vous êtes tellement épuisé pour continuer. Là, si vous êtes épuisé, vous êtes tellement fatigué, tenez le massage cardiaque externe, parfois, c'est la origine. Si vous êtes fatigué, il ne faut pas être la 4e victime ou bien la 2e victime. Là, c'est secourir sans péril aussi qui s'active. Et dans ce cas de même, 3e raison d'arrêter, c'est que vous êtes en danger pour continuer le secours. Quand vous êtes en danger, là vous arrêtez. Par exemple, le massage et puis la chirurgie parce que le tout ne peut pas se passer. Les clubs de marcheurs,
mais il peut s'agir d'une si vous êtes en danger et on est obligé d'arrêter. Et quatrièmement, c'est la plus bonne raison d'ailleurs, c'est la plus bonne raison, c'est la personne qui respire normalement. Là, si la personne respire normalement, si la conscience n'est pas toujours là, mettez en position naturelle de sécurité et continuez votre affaire. C'est ça, les 4 raisons qui peuvent pousser à faire que vous arrêtiez le massage cardiaque externe. Je pense que la question est bien répondue. 2. Pour la personne qui a posé la question en rapport avec l'hypoglycémie, il y a beaucoup de cas qui se passent, surtout dans le monde sportif. Mes chers amis, beaucoup de cas d'hypoglycémie se passent dans le monde sportif. Alors, la bataille va faire même les plus grands intellectuels, parfois il y a au naturel, de ce qui se passe au naturel, alors que ce n'est pas le naturel. Oui, ça se passe dans beaucoup de cas. 1. L'hypoglycémie a des signes précurseurs. Nous les appelons des signes précurseurs. Et l'hypoglycémie, telle que Alice l'a dit, l'hypoglycémie figure aussi parmi les thèmes de développement quand nous sommes en train d'enseigner les gestes qui sauvent. Et l'hypoglycémie, 2 choses sont possibles. 1. La personne tombe à l'hypoglycémie et reste soudainement, bien pendant un moment très court, dans la phase de conscience. Si la personne est toujours consciente, donnez quelque chose à boire, pouvant être quelque chose de sucré. Même de l'eau, donnez. Donnez parce que ça va activer le système interne de production interne ça pourra activer ce qu'on appelle le ré un peu plus tard, la néoglycogénèse, ça pourra activer, mais donner. Mais si la personne est toujours consciente, si la personne est inconsciente, si vous avez juste une petite tablette de sucré, pouvant être si la personne est inconsciente, fata, n'offusque avec cause, ça va s'absorber aussi plus rapidement et il y a autant qui sont témoins, il y a un enfant qui a été sauvé ne fût-ce que par ça. C'est la fois passée lors des activités qui étaient organisées et l'enfant était déjà dans la phase d'inconscience et le boule était devenu presque non perceptible. À ce stade, les mécanismes de réanimation pourront même ne pas aboutir si vous ne donnez pas, parce qu'il y a la cause que vous n'avez pas traitée. À l'école secondaire. À l'école secondaire, yavuze mu majambo akomeye ati harimo udukuru akakuru karimo kadashemeye. Exactement, c'est ça qui est là. La parole du Burundi n'est pas restée main croisée par rapport à ça, à ce monde. Tenez, le 22 novembre 2021, la parole du Burundi a signé un protocole d'accord avec le ministère en charge de l'éducation nationale, pour l'inclusion des premiers secours en milieu scolaire, spécifiquement en milieu scolaire. Et à partir de ça, la parole du Burundi n'est pas non plus restée main croisée. Aujourd'hui, il y a un vaste programme de formation des jeunes. Par ailleurs, c'est après ça que la parole du Burundi, vu que déjà ce monde qui est composé par les jeunes, pour parvenir à tenir un jeune devant soi pendant un bon moment, où on a des mathématiques, physique, chimie,
la Banque du Burundi a développé un manuel spécifique pour la formation des jeunes. Et la Banque du Burundi a formé un pool de formateurs de premiers secours pour jeunes, spécifiquement pour ça. Les enfants acquièrent, les jeunes, les adolescents, les collégiens acquièrent une méthodologie spéciale pour pouvoir les retenir. Avec cette méthodologie, il y a déjà le manuel qui est là, 2, les formateurs qui sont là, 3, il y a déjà la mise en route de toute une gamme de formations ici à Bujumbura Mairie. Plus de 100 écoles ont été déjà formées avec ce programme. Il y a déjà des équipes de secours, au moins de 20 jeunes qui ont été formés par école dans ces plus de 200 écoles. Avec extension, alors, nous sommes en train de faire l'extension dans d'autres branches, mais dans cette convention que je venais de vous dire qui a été signée le 22 novembre 2021, il est stipulé qu'il y ait lors de la révision du cursus de formation, il y ait l'intégration des premiers secours dans la formation d'un jeune, pour que, en fin de compte, un jeune, tel qu'il apprend le civisme, tel qu'il apprend les mathématiques, tel qu'il apprend autre chose, mais les gestes de secours, les gestes qui sauvent aussi, puissent être parmi cette matière que l'enfant acquiert pendant le développement de son intégrité. Ainsi, aujourd'hui, je parle des jeunes, mais aussi dans le monde médical. Là, je sais bien que, alors finalement, là c'est alors autre chose parce que j'ai vécu autant pour les urgences et les vraies urgences qui nécessitaient ne fût-ce qu'un geste qui sauve. Parce qu'avant de travailler pour la banque, je travaillais pour un hôpital national. Avant, là, on a vécu les vraies urgences qui nécessitaient les gestes qui sauvent, ne fût-ce que même les gestes qui sauvent, et les personnes finalement qui périssaient parce qu'il n'y avait pas la personne qui maîtrisait les gestes qui sauvent. Ces gestes qui sauvent pouvant être appliqués à domicile et ces gestes qui sauvent pouvant aussi être appliqués dans le milieu médical. Tenez, on peut apprendre les gestes qui sauvent en milieu de travail, mais le champ d'application est aussi vaste. D'abord, ce champ d'application, c'est à la maison, c'est à domicile, c'est chez moi, c'est chez votre enfant, c'est chez votre mari pour ceux qui sont mariés, c'est chez votre femme pour ceux qui sont là, mais c'est aussi chez vos voisins tout le monde. bijya bimenyetso byerekana ubwo karorero bijya biranga ubwo karorero kuko ari 11 mu ijoro rimwe ngo wovyuka ngo ejo usanga wabikwisha. Donc c'est un processus de changement de comportement igenda iraba bukebuke kugeza umuntu ashitse kuri ubwo karorero. Yego ntivyoroshe kuko usanga harimo intambamyi baba bafatiye ku ntambamyi imwe y'amazi, hariho n'umuntu ashobora kufatira ku ntambamyi y'amazi yindi itandukanye kavuga inzu cyane, ariko bukebuke nibwo rugendo. Nicyo gituma mu muryango tubana bari kwa rouge harimo imiryango itorwa hafatiwe ku makriteri aba yashizweho kugira ngo abo bakurikiranwe kuri izo ntambuko zose kugira ngo urugo rube urugo karorero. Bagakurikiranwa bamaze gushika ku rugero rwiza, barashobora kubaha nabo abandi bategezwa gukurikirana kugeza aho uzosanga benshi bafise byinshi mu biranga urugo karorero. Bikabandanya umuntu wese amagerageza kugira ngo ntibishoboka kuri icyo cyambere ubone ko bidashobora gushoboka, uzosanga twanagiwe twese, ariko twese tugerageza kugira ngo dushike ku rugo karorero. Nico coba ideal kugira ngo dushike ku iterambere. Murabizi mwese mubuze uti jewe ikidagishobora mu gicyonaniye, gerageza nico, gerageza twese dufashanje birakunda. Ngira mwumva yuko hariho
bategerezwa gukurikiranwa, abanyamuryango baramukurikirana cyangwa abandi bose baba babijejwe kugira ngo urwo rugo karorero ashobore kurushikamo. Nabivuze ko bitoroshe cyangwa ngo ushobore kuvuga ngo ndavyumvire mu ijoro rimwe ejo byose nzoce ndabikwica. Ni intambwe ku ntambwe ugasanga washitse kuri urwo rugo karorero. Hanyuma Jackie yabajije ikibazo kujanye na critère d'éligibilité kugira ngo umuntu ashobore kuronka service kwa huje bitanga cyane kuri mu by'ukuri bivana n'ibyo kwa huje yoba iriko irakoranwa. Naba gufasha aba cyangwa bariya n'imigwi bitandukanye, mugabo mwabyumvise yuko la Croix Rouge opère dans le domaine humanitaire kandi twavuze yuko on assiste le plus vulnérable. Kugira ngo bose dushobora kuba muri communauté dufise ububabare, mugabo harimo ufise ububabare gusumbya abandi, uwo rero niwe yihutirwa meme dans les premiers secours. Uri kuragira secours muraba ufise ububabare gusumbya abandi niwe weva kubugira bwa mbere. Rero iyo rero hageze yuko hari bishobora gutangwa critère d'éligibilité n'uko ufise ububabare gusumba abandi cyo cya mbere. Hanyuma ku bijyanye n'ibi bijyanye n'ubutabazi bwa mbere, bibaza yuko habayeho gushaka bwa mbere na mbere. Urabona ko bikenewe yuko mu byo usanzwe gukora uri umwantreneur urakeneye ko hobaho le premier secours aho usanzwe ukorera. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ugaca manifester la volonté envers la Croix Rouge, bakakwereka icyokorwa ukagikorana. Charles yavuze ati hari abibaza yuko barihisha oya, mugabo urazi ibikoresho bakoresha yuko bikenera gusubirizwa, hanyuma mukavyiga kuri mukarabaraza muri icyo gihe muri iyo domaine. Ariko ari abantu bakeneye assistance yindi kubera vulnerabilité quelconque, les critères de vulnérabilité nzoca zisungwa muri icyo gihe. Ego habayeho uwo icyo yongera ko ngo turi kumwe hano ni izo nyinshi nashira ntange. Hariho ibindi bibazo turashobora kwakira notre série de 5. Tubwire ubuntu iminsi yose na hose, iminsi yose na hose. Ewe nitwa Niyunge ko Alain Olivier alias Mutombora, abantu umumenyereza wo muri football yigeze gushika mu Burundi muri CAN. Ndabandanya imirimo yanje kandi numvise ko imanazi imirimo yanje muri Interstar equipe yo ngare Bujumbura. Aba numvise ko dufitaniye imigenderanire Federation ya Football Burundi, abandi muramba bari dufitaniye imigenderanire myiza. Je cyari gisabo, urabona ko dufitanye imigenderanire myiza. Mwatubwiye le premier secours bamaze gutwisha kenshi, mugabo baca hejuru no hejuru. Mugabo nabonye hariho ro materiel mushobora kubapropoza zodufasha ku bibuga bitandukanye kugira n'abakinyi bacu ivyo batarose. Ndazi ko biciye kuri mwebwe mukabe bapropose, ndazi ijasi bamwe kandi n'ivyo dufasha rwose byo bavyiza. Hanyuma ikindi mu byo mwavuze ni byinshi, natwe twarazisanganye nuko babonye ifuwe gusa. Natwe ari umukinyi yitwa Papi Fati yigeze kwitaba Imana gutyo nyene, me icyagiwe ico gihe twari kumwe na docteur, twari dufise match ya Namibi. Arambwira ati nawe urashobora kumusoma izova kungene ubibonye. Ari docteur Nderabarasha, apana desine n'undi docteur filme, docteur film yarigeze wenda gukora muri Sositsu. Duca turagenda yabimbwiye duse muri Namibi turakina, akora agaciyemo. Arashobora kubinyereka ingene bashobora kumureanima kuko yarafise ingorane, yarashobora kubihagarika mu umureanime agaca agaruka à la vie. No muri equipe bambwira ati we hagarika, ntibikunze gukina mugabo Malezi bagiye muri Malawi kubera batari babizi.
yayitavye Imana imwakirahari aho karagaciyemo. Hanyuma ico nashaka cyane cyane muri education yacu ibintu byo gufungura mu bakinyi, mwavuze le premier secours, jengene ndavyumva premier secours ni wowe nyene kuvyufungura. Premier secours ni wowe nyene hani Twarundi igeze kumbwira sini docteur mugabo yarabiye ati ubonye umuntu agira afatwe na AVC aho muramu muco sindabibetiza neza uzofshuva tugwembe umuce akabuze nk'akarasago ava amaraso mu birashoboka ni point d'interrogation ndapima mwana aravyumvise. Hanyuma ikindi nabuze ku byo gufungura naca mvuga muri le premier secours ko twaravyize ibintu ushobora kuvana umukinyi. Sinzi rero hari ikintu batubwiye ko ico gihe haraheze igihe navyigiye mu bugarusha bambwiye ati ifogo muza murahindura le premier secours. Abaganga bacu aca asimbira ko akagorora akavunagura, batubwiye tubanza kureka umuntu akiyumva ababara mugatwe bw'uwo umuntu aguye hasi ucushika uhena ugaragura utamubajije wisanzwe uramubaza ukavuga ati none wewe wumva wabarahe kugira turaje twogufasha. Mugaca bambwira byose utangura gushaka ibarafu, hariho abakubwira ibarafu wariyo naturelle nziza, abandi bakavuga yaba massage ari ifwa bawuse abo babikanye canke ibishuje. Urabona ngo mu muco ko n'abaganga rimwe rimwe usanga batuvura ari igihe canganye guhambira wewe ivyo uri kuragaragura banza umuriki. Ubwo nashoboye kugira iyo chance yo kuvyiga gato ibintu bikomeye gose kuri ashobora gusanga waguravye blessure umukinya ari gukira karimbwa ugasanga kubera bamugaraguye utabaje kurango yumvirize ugasanga ukweza karambaraye. Byo n'ibindi. Hanyuma aha God hari ikintu cy'umusaraba je nabonye inyuma ukunze kuri jire yawe, nabonye yose itukura ari umusaraba wa rouge wa blanc, c'est-à-dire ni croix rouge ya Suisse. Batubwiye hari hose hera ni croix rouge. Mu drapeau ya Suisse inyuma hariho umusaraba wera. Iyo twuko ndabona imbere ndabona hera, mu inyuma mbone ngo c'est différent. Naho nago umuco hanyuma ibindi no gushima nande ndagiye amaformation nkaya ahubwo tuzaba ko muyagura. Nabonye televiziyo je ngaha mbega ayo makuru muri ya dispense nko kuri radio televiziyo canke yego kugira abantu tubibaki. Nigeze kugira ngo waturungitse jere bidambira none ko mwe ngo biyetesa byawe rero tugiye ambira ngo webanze ukurikire ngo handi naye nabasavye ngo tuzokwagura umuryango. Ibintu n'ibintu utaravyinjiramo ngo ni bito mugabo ugenda ugora muri kubisa hasi bikagunanira n'ingene gufata niho ubona ico bimaze akamaro kavyo. Aha rero ndasubiye kandi kubashimira tugira ubuntu misi yose na hose. Bwa mbere ntabwo gukenguruka kuri izi nyigisho mwatanze, sinavuga ko ari inyigisho twari nko kutumenyesha hama tukaza kwiga. Ico ruko ndakibashimiye ko cyane kuko nabonye abantu batandukanye ntari nzi yuko biyetereza kuri bya le premier soir muri sport. Kwa kabiri ntabwo gushimira Olivier ku ma inquiétude yaje gutanga, vraiment ndabukibukiye cyane. Hanyuma akabazo kibaje gahagaze kuvyibya abacije cyane yavuze ngo mbega kunyanya yuko umuntu ivyo wakoze vyagenze neza bamwishuye. Rero je natanga gusaba twebwe dukora ibikorwa byo gutegura ingufu abakinyi, duhura n'ibikorwa bitandukanye ibibazo bitandukanye. Kabona umukinyi yagize risasi, kabona umukinyi yaguye hasi muze gituma aguye hasi. Rero je nagomba kubasaba kwahuje ifise ibikoresho byinshi turabizi turatubibona iyo habaye amaevenement sportive benshi murabizana mukorera mukabisubiza inyuma. Jewe nk'umukoci wa fizike kuri Dinamo nagomba ndabasaba muzoze kuri basketball kuko
sinababona muze muradusigira ibikoresho bimwe bishobora gufasha muri ka taxita ziba zibaye pendant les matchs et pendant les entraînements. Mais no muri football ntabwo kuvuga ngo muragenda ntibaza ko mu myimenyerezo mutagenda mugenda hari amamatch. Mugiye rero mu myimenyerezo mukabisiga ivyo bikoresho byofasha cyane muri domaine ya entraînement puis ya préparation y'amamatch. Ico iki ngarutse kuri métier d'un maître nageur. C'est un métier très dangereux parce que uhura n'ibibazo bitandukanye suivant ya catégorie y'abantu baza parce que uwo muntu aje tumenya ko abwara tumenya ko akomeye we waraza ati dasiko aca yitira mu mazi ukazona birashitse utazi rero comment gérer la situation par la vie y'uwo j'ai eu la chance igihe nari mu deuxième candidature nararose formation hamwe n'abiga mu deuxième licence hari haje abazungu b'inati baratwigisha le sauvetage y'umuntu yagize ikibazo mu mazi. J'étais en deuxième candidature. Yango docteur Adrien Gabazibuka yo formation igihe y'abazungu b'inati baje bari étudiant nta nubwo bari aba professeur ariko twarabonye ibintu bitandukanye. Ndagomba n'abasabire kubijyanye n'amapisi mukuri kwahuje irakenewe cyane. Hamwe mu mudamu gashingaho y'idarapo gusa urashyiraho n'udukoresho dukeyi turuse dose ko byofasha cyane. Hanyuma Evode yavuze ngo gukora ku gikiza cy'umuntu cyangwa kurondera ngene umuntu asubira guhema n'uvuge mu kirundi gucyobonye iyo uriko urakoresha icyo twita mu gifaransa respiration gushabuje. Twebwe kubera umukuye mu mazi ari dans l'inconscience ntiwibuka yo gushobora gukoresha n'agasume kugira ngo ushire ku munwa gusa uri kugakoresha ugasanga mbere n'ibikurikira ugasanga nawe urabaye infecté n'ibitokwe kubera ko utikini rero genda basanga hari amapisine menshi accès fréquentation mugabo accès fréquentation nini arazi ndabasanga uzohagere mugire mushiro tujya tubakoresha kugira ngo ashobore kugira respiration bouche à bouche cyane respiration forcée par les mains byofasha cyane nko kuri entente sportive jewe je vous invite de venir les week-ends murabe ibiba bikorera habera muzabona yuko ivyo bintu biba bikenewe. Narabonye invitation yanyu badaryohe muragora na rege tuwa munota ntabwo ifite byinshi rero ndabasaba muri domaine ya sport na cyane cyane muri basketball aho rero kari muzoze mudufashe muzanire materiel naho tuzanira les bases twebwe ndazi kwikwikira abatinda bacu bo bigura hanyuma muzokoranye ikindi gihe les médecins sportifs bajya abantu bakurikirana ama equipe abo bita aba physio cyangwa abaganga b'ama equipe bakaza mukaba izigisho cyane combien soeurs zirafasha cyane uzobona umukiriya ateze ukazobona debit ijya ayiraje cyane baze ku muntu mugire diligence mugagira ikirere muri antene uko navyize rero mu kwegera mukaza nafasha kanya kanini tugira ubuntu. Dr Samuel Sabiyumva najenga nkakome president de la commission santé hygiène et secours muri association sportive nawe ku rugendo mu Kanyosha. Si byinshi mvuga nk'ujyaye yavuze umunota umwe juste je nagomba gushikiriza ndaje n'amajambo ariko bavuga ngaha muri association sportive nawe ku rugendo iwacu aho muri kuba ruje abacuruzi bamaze kuza kenshi n'ubu uri hari ariko bagira formation haje batugisha formation ya premier secours tari bashimiye cyane kandi biko birafasha abamarshero bacu kandi bamaze kuza kenshi ndi kubera tubarondera se kubera baturondera rero nago bambwira abantu naho muri piscine yuko mu barondeye abantu bazoza nico bakora kandi abantu barisha amafaranga muri je nabo bakarihisha kubera kuriha de geste qui sauve des vies ndazi n'ibindi muriha bidasova de zimene rero abo bantu mushatse no kubariha no byo biri mu bariho rero mwasavye muzobaronka twe tuguma tubarondera kandi turabahimbarirwa cyane ngira ngo tufize n'ingira ngo n'abakora n'abari muri kuba ruje muri association uganyuma nahejeje mu ntara uganyuma ni ngondaraze surtout uyu muntu yavuze uganyuma yavuze byinshi cyane harimo n'urugo karorero urugo rugoye cyane nkuko numvise bayivuga muravuga byinshi muravugana harimo n'ibiturimo bya gusova devi zimene
mugandi tugiye twumva les défis les handicaps mugeze muronka dans votre activité dans votre noble activité sinzi ko tazibaho tugira amahoro byose nicyo kintu ari amahoro umuntu waba uhari hama nitwa nkawaja Stefane nkaba ndi umwe mu banyeshuri baserukira abandi mu gisata c'ubuvuzi muri Université du Burundi. Nari mfise ibibazo bishika nka bitatu. Icya mbere numvise ngo ni critère d'éligibilité nuko abantu baba babikeneye gusumba abandi. Mugabo rero nagomba guca mbaza none nk'umuntu akeneye izo nyigisho akongera kandi agashaka kuba umumambre umwe umumambre wa Croix Rouge, nabyo nyene byohava bigenda gute kugira ngo ashobore kubishikira? Ikibazo kigira kabiri, numvise yuko hariho amasezerano hagati ya leta na Croix Rouge kugira ngo bashobore kwintegra les gestes de première, donc ivyigwa bya gestes de premier secours mu z'abana biga muri secondaire, nibatangira no muri primaire nabyo nyine birimo. Kandi numvise ko hariho abanyeshuri baba barashoboye kubenefisia izo nyigisho ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Comme rero abanyigisho zitangwa kuri les plus nécessiteux, tukaba tuzi ngaha i Bujumbura ukuntu ama-hôpital yegeranye n'amacentre de santé, tusimbiye ruguru entre Tajengwa mu Rutana kugira ushikire hôpital yo mu Rutana uvuye nko muri Mpinga Kayove uba wagenze intambuko zitari ibirometero bitari bike. Kubera iki mwiyumviriye ko mugira ndavuga nti ndavyite nka démarrage ngaho Bujumbura gusumba mu ntara zo hagati mu gihugu? Ikibazo kigira gatatu ndacerekeza Monsieur Gad, yatubwiye ko une fois igihugu kigiranye amasezerano na Croix Rouge baraheza bakaca batora ikimenyetso. Nagomba kubaza mu gihe naho hari ibihugu bimwe bimwe usanga murabizi yuko hariho intambara mu bihugu bimwe bimwe iby'abantu bivanye n'ukuntu umuntu yemera by'amadini, ugasanga nk'igihugu gifise kumbure ibice bibiri, kimwe kirafise uko cemera ico gice, ikindi gice kirafise uko cemera. Mukaba mwatubwiye yuko igihugu giheza kigatora ikimenyetso ca Croix Rouge, muri ico gihe biraheza bikagenda gute? Tugira amahoro. Adufashe gutanga umuco kuri ibi bibazo byabajijwe n'ibyabajijwe imbere yaho akanyana kiwe. Izo domaine d'intervention ni nobishira mu ma programme de développement. Kuko Croix Rouge irafise domaine yo gukora mu bihe bidasanzwe, donc ni mouvement, ni organisation ikora en temps d'urgence et en temps normal. En temps normal pour le développement, pour les activités de développement, et en temps d'urgence pour les opérations de secours. Murabona nk'ibihe bya catastrophe, izi mubona turimo ama-epidemie n'ibindi. Voilà, iyo niyo mode opératoire usanzwe en général, en temps d'urgence et en temps normal pour les projets de développement. Muri temps normal ya projet de développement rero harimo Croix Rouge yafashe option kugira ngo ishikire iterambere novuga communautaire, le développement communautaire. On a pris l'option ménage modèle. Ménage modèle uravye ivyo yerekanye harya biri mu bice cumi na rimwe, uravye harimo uburaro bwiza. Ubwa mbere ko umuntu agira uburaro bwiza. Uburaro bwiza si ukuvuga igorofa nk'izi z'Ibujumbura etage, umiravye biga nujya aba muri etage winjiye muri tujya tuntu 11 yavuze utuzanga nujya aba muri etage ataburaro bwiza afise. Sinzi ko mwabikunye neza. Donc uburaro bwiza rero twebwe tuvuga aha inzu iri mu isuku, ico ni isuku ryo ku mubiri, isuku ryo ku mpuzu, isuku ryo hane hatasinzi abanyabujumbura ko muzi imbaragasa
n'inda inda zo mu mpuzu imbaragasa inzu itadoma n'imbaragasa abantu batafise ingaruka uro risk yo kurwara imvunja yo kurwara n'indwara zifatiye kuramumva indwara zimwe bita tifus ziba zifatiye ku isuku rike ryo ku mubiri ubwo n'uburayo bwiza sanzare polo ivyo rero n'uriya muntu wo utumva hasi ashobora kubigira atarinze kuba afise inzu y'ibana nawe afise inzu y'ubwatsi mugabo ibiri mu isuku ryiza iyo ni inzu none twazikuriye mwe abizeye ko niyo twakuriye mugabo ibiri mu isuku. Igice cya kabiri kigizwe n'amazi, amazi meza ayo dutekeje, ayo twoga n'ayo tunywa. Ivyo navyo biraje nkungaho ni naho Bujumbura wakoze ati mbona umenga ntabiriho ni murabe Bujumbura muve gatonyi muce mutembera mu maya makartie Kamenge ahandi hose uraba amazi abantu baba bariko bara kandi hitomone mu gisagara amazi dutekeje ni meza. Kuvuga amazi meza atagiramwo ubucafu ushobora kwanduza abantu bakagwara inzoka. Amazi afundikiye abantu bari ruguru bari hariya mu mitumba murazi yuko sinzi mwe abantu kera abantu baraja kuyavomye gushika anitilisation. Kera twe twakuze tuzi yuko uvuye kuvoma kugira amazi ntagusesekeko twashe duca imitoto y'ibitoke n'ibihemba by'ibiti urumva ntuzi ngene byiza ugacushira mu mazi urabujije ko amazi ataragusesekako umuco wiyumvira ibintu biba biri kuri ibyo rero ugacutahana muhira utwaye ngo uvuye kuvoma amazi meza tukaza dutako tugateka tukanywa nawe twarezemo ibihemba ibitoto by'ibitoke muzi biba byariciyeko byose. Iyo rero twumva gadajeje cyane madomaka urumva kugira uhindure abamene yo na community uhindura ko kantu ko nyene kave mu mutwe murazi umwanya bifata ni munini urumva ico ni igice cya kabiri iko ndabifatanya. Igice cya gatatu ni ingwara, kumenya izi ngwara ubona zandukira VIH, sida, paludisme no kumenya kuvyara twenge abazi mwabivuze cyane sindabugaruka ko kubana renoncer à la violence comme mode de gestion de conflit. Ibyo byo rero mubiravye ingorane n'akaziri urugo mungo uraza abantu ngiri babanye ni ingorane zikomeye rwose. Donc kwigisha abantu kugera ibintu kugera ingorane turonse sans violence et enfin situation économique kwiyumvira akantu kibwiriza umuryango. Ivyo rero wavuze ati none urwo rugo rurabaho urumva narize urumva c'est tout un programme yanye na habitat, programme de l'eau, hygiène et assainissement, programme de lutte contre de prévention contre les maladies, programme d'éducation, programme de gestion des conflits, na programme yo kwiteza imbere donc kwinjiza amafaranga mu muryango. Ubiravye rero uwavuze ati urwo rugo ntirubaho ira parfaitement raison kuko mwabo bari Bujumbura mwabo n'abari mu ngo zose donc emenage ubiravye w'inyuma ubona uti uyu muntu aba mw'igorofa mu bintu byose ndonaguye hajya wigiye mu bisanga ibyo byose hariho n'ibishoboka. Nakoze ibintu byo gufungura neza navyibagiye gufungura neza twaragiye murabe n'abantu bari muri plane bari ngaha begereye Tanganyika. Umuntu azi neza yakuriye kuri Tanganyika yiyubaha azi koropa yiwe ibiriko agafi n'ubugari. Iyo mvuga rero ni mentalite
culture cyangwa la pratique alimentaire iba yarinjiye mu bantu kuva kuri generation ya mbere gushika ku ya nyuma. Agafi cyangwa urudagara n'ubugari bw'umwumbati. Et vous pensez que l'image bien kugira tubishike ko no guhindura ingendo ugiye iwawe n'iwanje no kwa nakusanga twese tutatagize izo critères tutazishikana. Voilà, sinzi ko na complexe neza gari utembereye gatonya ugacurara nka toilette utuzanga iby'isuku biri hariya byica rwose uwatembereye akavuga ati ngaha si urugo rw'akarorero. Donc ivyo 11 bigiye hamwe niho vyitwa urugo rw'akarorero kandi ni hacaronka certificat dushatumo certificat y'umuprogressiste. Ninacho gituma twita kari approche la croix iguma ikora kubijanye na menage moderne. Kugira ngo nze kugira ico mvuze kuri ibi bintu byabajijwe, Charles fata akanya minota nk'ibiri n'usu kugira ngo ngire ico mvuze byashikirijwe n'aba bantu turi kumwe hano. Nico gituma ata match n'imwe ibera ngaha ku kibuga cy'u Burundi, match international batabonye ama-ambulance ya Croix-Rouge n'abasekuriste. Rero nagenda guteka n'ubu hari ibiri tuzokorana ayo maformation yose bifuza turavugana nawe musanzwe mukorana abarongoye federation kugira ngo mu biganiro bategura bashiremo inyigisho zanyu zo gutabaza bwa mbere kugira aho tutabaye namwe muhibere kuko baruje niyo kurira hose. Ivyerekeye ibikoresho navyo nababwiye ibikoresho turabikoresha yego hasi yamaneke mwabonye turiko turerekana hajya maneke imwe ibihumbi amajana kandi bikoresheje ku makipe nk'atatu iba yononekaye uca utegerezwa kugura iyindi yisubirira. No kuvuga ibikoresho nta ngorane mubikeneye abikeneye bose mwobaza muri aba twatumiye hama tukabereka ingene mu bironka n'ingene mu n'igiciro cyavyo twabwiye gufata amafaranga tudandaza cyangwa twigisha ngo tubike amafaranga yo kugira ngo tubandanje dukora icyo dusanzwe dukora mu butabazi bwange cyane cyane kugira ngo mwese mushikirwe mu ngo zanyu mushikirwe muvuye ku kazi muvuye muri siporo muri kumarwo. Hariho maître nageur yavuze byinshi, hariho kimwe na batanye yavuze na bushe ni byiza kubera hari icyo usigara ubutabazi bwa mbere hari icyo usigarana je ndoga n'umuryango wanje uroga namwe ndazi ko harimo aboga mwese kandi ntibatumva ibintu byashikiye abantu batari bake bakitaba Imana ngo yaguye mu mazi muri setse bana nabivuze yuko hari umuntu ushobora kuyaguye mu mazi kubera iki rimwe navuga vijefo yitavye Imana kubera yavuze ako geste simple qui la position laterale de sécurité et libérer les voies aériennes gusa kugira ngo ayibandanya tumushikirize abaganga bashobore gukora ibyo bategerezwa gukora. Bavuze amakuru de partenariat amaze gusinywa na ministère de la jeunesse n'ayandi nagenda babwire uyu munsi turiko turavuga hariho protocole d'accord yasinywe entre le gouvernement du Burundi ya le ministère du transport du commerce yasinywe dufise ngaha ategeka wanashaka yuko umuntu wese aja guca gutwara urugendo rusha gutwara imodoka yotegerezwa kwerekana yuko yize ubutabazi bwa mbere. Nagenda babwire yuko uriko ndababari izo akoro cadre zimwe ndiko ndazipimisha muri epimeri muraza kuronka mwese mwagenda bigora mubone ko duhamagara yo kwese kwiga ubutabazi bwa mbere murumva ko hariho biriko biraja no mategeko cyane umuntu wese agiye guca video conduit yerekane ko yize ubutabazi bwa mbere kandi naza ko bari miranga 60 ko cyane bose barajya imodoka aho umushoferi atabaye umukompanyeri bakamubera. Rero ijaza kubashikiriza hari amaprotokole menshi yasinye cyo gito muteza guca hose kugira wa mugambi w'ubutabazi mu rugo ashobore kushika kuba mu mugambi w'umuryango utabanye babane Croix-Rouge. Nibaza ko tiyo batabyinshi novuga cyane ariko hariho benshi je nabonye ko mwatahuye twebwe twabahamagaye mwarungiswe n'amashyirahamwe atandukanye. Icyo gituma rero natwe tubasavye ibi mukuye ngaha genda mubishikirize mubasabe yuko mu migambi bategura boshiramo inyigisho z'ubutabazi bwa mbere. Je nageze kugira promotion pour les étudiants de l'université du Burundi no kuri hope ndabasaba ko biyandikisha bakariha amahera yo kwiga ubutabazi bwa mbere
bariyandikishije icyo gihe ça fait 4 ans ou 3 ans umunyeshuri wo kuri université ashobora kuri ibihumbi 50 umutombora we naza ko yanakijana ntatanu ngaha inyigisho z'ubutabazi bwa mbere aha nagira ndababwire ko hanze une formation de base sur le premier secours ija kuri plus de 117 euros par jour et par personne nuko murabyumva murabona abandi ikibanza babiri mugatwebwe naha muri Afrika proje y'Uburundi biri nyuma cyane paraporo y'amahera abandi barihisha mu Rwanda cyangwa muri Congo cyangwa hehe pas de cette expérience une équipe de 13 personnes pendant 3 jours bagira plus de 1700 euros kugira bige ubutabazi bwa mbere bige babazwe bongere baronke iyo certificat ya premier secours rero twahamagaye mwese urumbira kuza kwiga ubutabazi bwa mbere mu kibanza gikwiye abaganga nabo bashobora gukora ibyo bategerezwa gukora biboroheye na gatoya dufashanye rero mubise ko mwese mwataha kugira ngo kandi mbaye kuba ruji n'ibyo dukora tubahamagarire rero hagaragara nsabe gati muraraba n'ibyaba ngombwa kuzana kalista abashaka kuba abavolontaire b'umuryango utabari mbaye kuba ruji biyandikishe nimwagenda mugashikana ibyo mwakwenga mugashyira imigambi yanyu ko muziga ubutabazi bwa mbere mu mashyirahamwe mwaje muvamo mukabishikiriza mu buryo bw'amanama niho turi ujya yabivuze yavuze ati baye ngombwa murabihaje nabonye ari byiza cyane niho turiho nk'abigisha turiho kugira ngo dufashane hama wewe uri wawe ntiyagira ingorane mwibarabara ndamufasha nanjye uzofasha uri wanje tubandanye dufashane nibaza ko ntorangira jama araza kudufasha izo protocole d'akoro ziri hariya niba ariza kuzirepirima araza kubaha mugende mwisomera aho bavuga yuko umuntu wese anoga imodoka atwara imodoka cyangwa agiye kwiga gutwara imodoka yuko yohereza kwerekana ko izi ubutabazi bwa mbere ndabaniza kuvuga nti tugire ubuntu misi yose na hose tugire ubuntu ikimenyetso cya kuwahuje kuri ino jire iwaje nambaye twebwe wambaye ibendera ry'Ubusuwisi nga ninde yambaye jire cyangwa ayizane umwe yambaye ntaje ijire iratukura urabibona tubereza kwa mutokora abandi barazakora ariko urabika ikimenyetso umusaraba utukura uri mu ibara ryera umusaraba utukura uri mu ibara ryera hindukira hariya naho hindukira umusaraba utukura nguyu sibyo mu ibara ryera ntabwo rero ari idarapo ry'Ubusuwisi ijire iratukura yego watahuye hanyuma Charles yaramaze kubwira uyu Stefano wo muri medecine yari yabajije ati mbega umuntu ashaka kuba umunyamuryango wa kuwahuje byogenda gute mu kiyango twasangiye na nababwiye yuko kuwahuje iri ku mitumba yose n'amakartier yose bisigura yuko ushaka kwinjira mu muryango twari bare kuwahuje mu ndirimbo canke mu ndirimbo y'ikirangantego ya kuwahuje hari aho tuvuga yuko umushinge ushingiye ku mutumba niwo rwinjiriro wawe we Stefano wawe we gutogora hadi waye nubashaka kwinjira hariho unité collinaire iri ngaho ku mutumba ushaka kuba umwambure nuko ubishaka kandi ukabishoboye uri umuvolontaire wabyinjiyemo kubera ko ubishaka kandi ubishoboye umuvolontaire akora amasaha ari hagati y'abiri n'ane mu ndwi ibikorwa by'ubwitanzi mu ntunganyo y'igisata remezo unité collinaire barafise umunsi bategekanya gukora ibyo bikorwa bakamara ayo masaha ageze kuri ayo maze kuvuga hagati y'abiri n'ane ishaka ryawe n'ubushobozi bwawe urashobora kuba umunyamuryango muzo kwinjira mu rutana
muzokwinjira hajya campus iherereye naho nyene hazoba hariho quartier iherereyemo hazoba hariho umuryango utabarirwa bari kuwahuje. Hanyuma ivyo bakoro wabyumvise ko babivuze uko yasinywe, hanyuma hariho ibintu witiranije kuma si igihugu gisinyanira amasezerano na Croix Rouge, oya, ni igihugu gishira umukono ku masezerano y'i Geneve. Ahantu turatawe si Croix Rouge sine kuko ntibirabaho muri ico gihugu, ntibirabaho muri ico gihugu, ibaho ari ico gihugu cemeye gusinya kuri ayo masezerano y'i Geneve, hakaba havutse umuryango utabarirwa bari kuwahuje muri ico gihugu. Hari abavuze ibice bibiri, bimwe bifise uko bivyumva n'ibindi bifise uko bivyumva. Nabivuze nti mu gihugu cose habaho Croix Rouge canke Croissant Rouge, ntibishobora kuberaho icyarimwe. Igihugu niba cyasinye kikemeza ikimenyetso kimwe, nico gikora no muri ibyo bice byose uko ari bibiri. Nuko bimeze. Sinzi ko nshobora kuba nadushe neza.